tudatevye tuzingura mu bibira yacu. Nari nifuje yuko nza kuronka umwanya ukwiye kugira ngo ninjire neza mu nyigisho yacu y'uyu munsi, ariko ntaco ivy'Imana igomba nivyo vyiza, nibi navyo turabishimira Imana. Amen. Itanguriro igice ca 25. Itanguriro igice ca 25. Turasoma duhere ku murongo wa 27. Abahungu barakura, Esau aba umuhigi umuhinga w'umunyeshamba. Yakobo we yaratekereza yibera mu mahema. Kandi Isaka yakunda Esau kuko yama ajya ku nyama yahigukanye. Rebeka we yakunda Yakobo. Umunsi urizina Yakobo ateka ivyo kurya. Esau arinjira avuye mu ishamba ashonje acitse intege. Esau abarira Yakobo ati, "Mase utwo nkamira kuri ivyo bitukura, kubitukura utetse, kuko numva ncitse intege." Cyo catumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishura ati, "Shitubanje kungurira nkegukira kuba samuragwa mu gishingo cawe." Esau aramwishura ati, "Raba ngira mpfe, none ivyo kuba samuragwa bizomarira iki?" Yakobo aramwishura ati, "Banza undahire." Aramurahira agurana Yakobo ivyo kuba samuragwa kwiwe. Yakobo araheza Esau umutsima n'ibiharage, nuko arajya aranywa yivira hasi arigira. Uko niko Esau yakengera ivyo kuba samuragwa. Uyu munsi nababwiye ko tuza gusangira amajambo avuga igiciro canke amaraso nk'ifaranga rikoreshwa mu isi y'imwemu. Amaraso nk'ifaranga rikoreshwa mu isi y'imwemu. Ni nkuko novuga amaraso nk'ifaranga rikoreshwa mu budandaji bukoreka mu isi y'imwemu. Narababwiye yuko tubiza gutahura yuko ivyo tubona mu buryo butagaragara nivyo biri no mu buryo bugaragara. Ivyo uza gusanga bivugwa hano muri nosi no mu kirere canke no mu isi y'imwemu itaboneka, ivyo navyo urabisangaho. Hari abantu batari bazi yuko nimba tushobora kubona hariho amasoko hano muri nosi, hariho ibigurishwa hano muri nosi, no mu buryo bw'imwemu ivyo birahari. Hari isoko yo mu buryo bw'imwemu. Tumaze igihe dukijijwe, mugabo aya majambo kuri benshi ni ryo ryambere bagitangura kuyumva, ariko ugiye kuraba na realite kumbure ibintu vyashikira canke biba ku buzima bw'abantu, abantu badashoka batahura n'ibiki biriko biraba. Imana ishimwe cyane. Aho dushobora kubona ibintu umuntu yarafise, ibintu umuntu yaratunze, ashobora kubinyagwa, ashobora kuvyakwa bigatunga uwundi. Kurya tubona mu isi umuntu, iyo turavuga ubudandaji, nibijyanye no kugura no kugurisha. Naho novuga haba ico twita ama transaction, ni kuvuga ngo ibintu birimuka bikava mu kibanza kimwe bikaja mu kindi. Nimba nkunze na karorero ikirato, ufise amafaranga ndagikura mu kibanza cari kirimwo nkakizana mu kibanza jewe nifuza ko kibamo. No mu buryo bw'imwemu nuko nyene bimeze. Harabaho ibintu bita ama transaction canke ama déplacement, aho umuntu ashobora gukura ikintu ahantu akagitwara ahandi. Iyo tuko turavuga isoko mu buryo bw'imwemu, turumva neza yuko ibigurishwa aho hantu ubwa mbere na mbere nibitaboneka. Mugabo kandi nibitaboneka birashobora kugura ibiboneka. Ndasubiramo, ibiboneka biragugwa nibitaboneka. Nk'uko tugiye kubivuga, amaraso arashobora kugura ikintu kitaboneka, ariko mugabo kandi amaraso ashobora no kugura n'ikintu kiboneka. Ifaranga rikoreshwa mu isi y'imwe murashobora no gukora mu buryo bw'umubiri. Hariho ibintu ushobora gukora no mu buryo bw'umubiri bishobora kugugwa, ariko bigugwa ko byatangwe kugugwa mu isi itaboneka. Ugiye kwigaraba muri Bibiliya turaza gusanga hamwe hariho kuva mbere na mbere hose ibijanye no kugura no kugurisha. Hamwe hariho ubucuruzi. Twarabonye yuko ubucuruzi buhari imbere yuko isi n'ijuru bibaho. Ibi dushobora kubona ni vyabayeho inyuma y'ubudandaji. Ubudandaji burashaje cyane papo y'ivyo dushobora kubona. Twarabonye Ezekiel 28 aho tubona ukungene Rusuferi yashoboye gukora ubwo budandaji
ivyo bimuhesha ubutunzi bw'ibitayega, arivyo vyatumye agira ubwibone, hama yumva umengo yo kubitana kudeta Imana. Icyatumye ashobora kugira ubwibone ni ico yakuye mu bucuruzi, ico yakuye mu budandaji. Ubudandaji bwo mu buryo bw'imwemu burashaje cyane, bwatangwe n'umuntu atarabaho. Satani yatangura gukora commerce, ntiyayikoze ayikorana n'aba bantu twebwe tubona uyu munsi. Yayikoze mu buryo butaboneka, kandi turabona yuko apatiri y'ubwo budandaji birivuga ngo nico cyatumye ugira amafeza n'inzahabu. Ifeza n'inzahabu ni ibintu biboneka. Vyumvikana neza yuko mu bitaboneka harashobora kuvuka ibiboneka. Hari umuntu ashobora kugura ikintu mu buryo bw'imwemu mugabo kikagaragara mu buryo buboneka. Tuje gusoma passage iryoshe cyane, novuga itwugura amaso. Aha ni mu ntango ibintu byose, aho tubona mu muryango wa mbere w'Imana, kuko Imana yifuje kugira famiye yayo. Imana umugambi wayo wa mbere ntiwari uwo gutanguza ishengero. Ishengero ni plan B y'Imana, ariko plan initial canke umugambi w'Imana wibanze, Imana yifuza umuryango, Imana yifuza famiye hano muri nosi. Ariko turabona muri iyo famiye naho nyene haduka ibintu by'ubudandaje, aho tubona umugabo yitwa Yakobo akiri umujene atarashobora kugira mariage. Umunsi umwe mukuru we yaje aramubwira ati mpakuduharage nge, ariko Yakobo avyura canke yadukana ikintu tutari tumenyereye. Ataramubwira ngo nimba ushaka ko ndaguha bino biharage mpa ubusamuragwa bwawe. Amaramubwira yakora mu ishuri ati shitse ubanje kungurira. Ubwo budandaji bwavuye he? Iyo science ya commerce yavuye he? Ibijanye n'ubwo bwenge bwo kumenya ukungene apatiri y'ibintu bigaragara ushobora kubihinduramwo ifaranga rishobora kukugurira mw'isi y'imwe. Ivyo bintu byavuye he? Aramubwira ngo shitse ubanje kungurira. Musoza ngo all right, Jacob replied, but trade me your right as the firstborn son. Nimba ukene bino biharage nyemera tugure. Muyani maja ushaka ibiharage mugabo nanje apartiri ibiharage vy'iwanje, apartiri ibintu ufise ko uburenganzira, ndakeneye ikindi kintu kitaboneka ufise mugabo arico kandi kizoshobora gutuma muri kazoza shobora kuba ubudasanzwe. Aramubwira ngo jewe ndi mutoya, mwana majambo sije ndi samuragwa, sije ndi mukuru, mugabo nyemerera apartiri yabuno budandaje tugoma dukore, apartiri yabuno bucuruzi tugoma dukore, ume kuba samuragwa, ume kuba uwa mbere. Muyani majambo yaravuze ngo apartiri ya bino biharage mfise nyemerera ngure kazoza kawe. Muri ko mubico ariko ndavuga kumubwira ngo shiti ubanje kungurira nkegukira kuba samuragwa mu gisingo cawe. Muyani majambo yaramubwiye ngo ubundi kazoza kawe, destiny yiwawe yari yuko uba samuragwa, mugabo ndashaka ibintu bihinduke. Wewe uyu mwanya uze mu kibanza ciwanje, nanje nze mu kibanza ciwawe. Uze ubeho ubuzima jewe nobayeho, nanje mbeho ubuzima bobayeho. Uze wakire kazoza kanje, nanje nakire kazoza kawe. Uze wakire indoto nari mfise, nanje nakire indoto zawe. Mugani mazamba aramubwiye ngo nyemerera ndakugurire imbuto y'ugukomera ufise mu buzima bwawe. That's what we call the spiritual transaction. Ibijanye n'ihanahanwa ryo mu buryo bw'imhemu. Hama mugabo kandi this is also a spiritual trading. Kujya mumva ngo ara trading ngo asigara mu trader, ibi biva mu buryo bw'imhemu. Yakobo asaba uwavukana, nivyo urashaka ibiharage vy'iwanje, ariko mugabo nanje hari ico nkeneye. Mu yandi majambo apatiri ya kino cigwa novuga turiko turabona hano, Yakobo ariko aratwigisha kino kintu yuko munyumvirize neza, nta kintu na kimwe umuntu ahabwa kwagusa muri buno bugingo. Ico wegukira, ico ushobora gucika, nico uzobanza kuba waraguze canke warakoze kiriko wakini kanaka kiguha kucegukira. Uviriza ibijanye mu vyumvirize neza, ibijanye n'ubuntu bikora kubijanye n'agakiza gusa,
ariko mwibuke ko gukizwa byatwuguriye umuryango watwinjije mu bwami bw'Imana. Icyo kirere cyitwa ubwami bw'Imana, ibintu byose bihabera ni ibintu bisaba ikiguzi. Yesu avuga ikintu gikomeye ati guhera mu gihe cya Yohana Umubatiza gushika uyu munsi ubwami bw'Imana ntibavuga ngo babuhabwa ku, nta namwe zo kwigira usoma muri Bibiliya umwana w'Imana ahabwa ubwami bw'Imana ku buntu. Ariko agakiza hari ikintu birivuga ubwami bw'ijuru n'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'ijuru n'ubugingo budashira, ubwami bw'Imana mwumvirize neza n'ukuganza kw'Imana, n'ubutegetsi bw'Imana, n'inganzi y'Imana, n'ubuzima umwana w'Imana bwiza kubaho hano muri nose. Ubwo nabwo mwumvirize neza nta na hamwe n'uyu munsi amateka twigisha yuko mu bijyanye n'ibintu byose ba hano muri nose akaruta kandi kakamira. Uyu munsi kubera iki Etats-Unis yagiye mu gihugu atari cyayo kandi itavyemerewe ikanyaga umukuru w'igihugu cya Venezuela ikamusa mbutsu silver yijyamiye, bamutoya ajyamye, bamufunga igitambaro amaso, bamuzana muri Amerika. Uyu munsi niho afungiwe ngo arindiriye gucigwa urubanza. Hanyuma amategeko ya ONU aranka yuko igihugu gitera ikindi, igihugu nicyemerewe gutera ikindi. Ubu uheze kuvzora amategeko agenga novuga ibihugu cyangwa intwaro, mugabo kubera ikivyo babirenga. Ubu naho ariko aravuga Donald Trump yuko akeneye Greenland, ni kibanza ubundi gisanzwe kigabwa na Denmark. Umviriza avuga ngo ni kubera imvo z'umutekano w'igihugu ciwanje. Byumvikana neza muri kino gihe Putin kubera iki yateye Ukraine avuga ngo nkeneye kurinda igihugu ciwanje. Siko muri ko muranyumva. Uyu munsi ugiye kuraba intambara zihari ni kimenyetso kikwereka neza ko hano muri nosi ni waba febre uzogugwa. Siko muri ko muranyumva. Hariho ibibanza ubamwo aho munyumvirize neza kwicwa umwana w'Imana bidahagije, ariko usabwa kuba uri umuntu afise ikibanza, afise amapete, afise amagrade, afise amaranks, afise ubutegetsi kuri we. Siniko muri ko muranyumva. Haleluya, haleluya. Ngira umuntu ari ati nutakomera nagasaga. Yakubabwira Esau ushaka ibiharage by'iwanjye fine, mpa ubusamuragwa bw'iwawe, mpa kuba mukuru kwiwawe, mpa kazoza kiwawe. Mwani majambo, he was buying his future. Mw'isi mwe barashoye kugura kazoza ku muntu, n'abantu benshi muri ngaha bamwe bamurashaka gusanga kazoza kabo karaguzo. Nuva amen meze neza muri ko muranyumva. Acaramubwira ngo ko samuragwa ngo bimara ikindi ko ndapfa fine, wewe nimba atacubikumare jewe ndabikeneye. Iki nico cyatumye munyumvirize neza imiryango 12 ya Israeli itazanana muri Esau. Nta namwe Imana kuva Esau, munyumvirize neza, kuva Esau ubundi ugiye kwitegereza uraza gusanga aba basamuragwa bari abana bahimbara base wabo. Akarorero Isaka bo we yari umwe mugabo ubundi Isaka nawe abahungu babiri yari yavya Esau na Yakobo. Biryatubwiye ngo Isaka yakunda Esau. Ubundi uwo papa ashira imbere niwe acabandanya. No mu bijanye n'ubwami muvyibuke Dawidi yashaka Salomo, mugari umutipe yitwa Adonija batamubwira ati aje kwiyimika nk'umwami ati sa jewe sishaka Adonija, jewe uwonsa ubundi uza gusubirira umwami n'umwana akunzwe na se. Oh, numva amen meze neza. Okay, no mu bijanye bisanzwe wewe dufate ko uri umwami, wo prefera yuko umwana udakunda ari wagusubirira canke woshira imbere uwo ukunda? Talk to me. Ninde yoje imbere? Ukunda. Nico gituma nk'umwakarero kubera iki Yosefu ari we
yabaye samuragwa mu bahungu 12 agira 11 mu banyuma en plus hariho ba Rubeni, hariho ba Simeyoni, hariho ba Dan, hariho ba Levi, hariho ba Yuda, hariho ba Asheri, hariho ba Isakari. Kubera ki abo bose munivuze neza ukuganza kwabarenganye kugatarukira kuri Yosefu nuko se yamuguriye munivuze neza kuri ibintu mbaneza kubivuga neza mpagaze. Muzi igituma Yosefu yabaye samuragwa, undi wari kuba samuragwa yarinde yari Rubeni, niwe yari the firstborn, niwe yari Rene. Mugabe ijambo ry'Imana icubwira ingene murabe ingene vyagenze magatoya itanguro 49. Rubeni uri imfura yanje, ivyo ntabihakana, uninkomezi zane n'ubuzibura bwanje. Wari akarenzo, akivuga ngo wari akarenzo mu cubahiro, wari akarenzo mubasha. Aha Yakobo yamaze kumugurira ubusamuragwa, hari undi muntu agomba buhe. Ibi niva kwimuka. Icyatumye Yosefu aba mu gishingo cya Rubeni ni kubera ko munyumvirize neza Rubeni yaragurishije atabizi. Hepfo cyatubwira icyo yakoze, yuriye uburiri bwase. Umviriza hepfo gatoya, nkuko amazi asuriyanya niko nawe umeze. Deja yatangwe guprofetiza kuri we, uzomera nk'amazi asura. Mwani majambo, you will never be stable. Ntuzokwigira umuntu ari stable kubera ibyo wakoze. Haleluya. Asivuga kandi ngo ntukibaye ubundi batubwiye ngo warakarenzo. Mugana mubwiye ngo ntukibaye. Mwani majambo araheje kumudetrona, arahejeje kumugurira, arahejeje kumwaka, arahejeje kudeplasa ubusamuragwa abujanye kuyumditwa Yosefu. Ukibaza igituma mu muryango washo kubona samuragwa ari umuhererezi. Si misozi samuragwa yamara imfura, biravana n'ukungene abo bana bameze. Umwana tonye kuri si, utonye ku muvyeyi, uwo ni umuvyeyi ashira imbere. Isaka uwaratonye kuri we yari Esau. Mugabo nigiki cyatumye hano protokoli hinduka. Protokoli yahindutse kubera ko Esau yaremeye inyandiko irandikwa yuko atabuzima afise imbere bukomeye. Bimariye iki kuba samuragwa ndiko ndapfa? Bimariye iki kuba uwa mbere uyu mwana ndiko ndapfa? Juste kubera ibiharage. Ivyo nivyo yazize. Ubudandaje n'ubudandaje, wagurishije. Ariko iyi nyifato yagize, iyi niyo yabaye inyandiko mu maraso yiwe imucira urubanza kata merita kuba uw'Imana ishobora kudugira kugira ngo ishobore kubaka ihanga ryayo. Bimara iki kuba samuragwa ndiko ndapfa? Vyakiye mwene majambo, nubwo Isaka ari we yashaka, nubwo Isaka ari we yakunde, kubera ko uyahejeje kugurisha ku isoko yo mu buryo bw'imwemo ubusamuragwa bw'iwiwe byari biheze. Naco Isaka ashobora gukora. Naco gituma Isaka, urumva murabe kino kintu, ubudandaji bugenda burongora ubuzima bw'abantu. Iyumvire yuko Isaka kubera ko Esau yagurishije kazoza kiwiwe, ibi vyatumye ubudandaji butuma Isaka ataza guhezagira, ataza kuraga mu gihe akibasha kubona. Iyo aza kuba akibona yari guhezagira Esau. Mugabo kubera ubudandaji bwakozwe bwatumye Isaka ahuma, atangura kubona ivyijiji, ntiyaba agishobora kubona neza. Ikintu cyatumye bwa budandaji bwikonkreteza, ya kontra yaba ishobora kugira iki kugaragara. Mwe muravuga ati genda mwana umpigira ibi nibi ntekere hamuze na guhezagira. Ariko kubera ubudandaji bwabaye, iri soko munyumvirize neza ryatumye ubwa mbere na mbere Esau ateba guhiga, kare yaranyaruka. Mugabe uwo munsi yaratevye. Hanyuma iryo soko kandi yongera rituma nyina wabo aca asiraho umugambi wukungene nawe uwakunda ariwe aza imbere. Aca mupagira umugambi ntaza gusubiramo ukungene byose babigenza. Raba kiro kimwe, harageze n'ahantu Isaka aragira amaduti, aravuga ati no,
ndumva ijwi uri Yakobo mugabo nyegera numvirize nyegera ntagishobora kubona. Iyo habaye ubudandaji munyumvirize neza, amavision aragugwa, amayerekwa ararangugwa. Mbariza umuntu ubwo iyerekwa ryawe niryo bajya araranguwe. Haleluya. Ndaza abakozi b'Imana amayerekwa yabo yaranguwe, akagera ahantu ivyo gukorera Imana akabitesha agaciro. Ariko kare ariwe muntu yenspira abandi, ariwe muntu yaja imbere abandi. Mugakora kiyerekwa ryiwe ryaguzwe, akagera ahantu atangura kuvuga yuko gukorera Imana uravyumva atari vyatari. Abapastori bangahe bahunze kino gihugu atakiriko kirabirukana, bararanguwe. Kandi kibabaje nuko iyo bagumana ayo mayerekwa bogiye mugabo batagiye muri ubwo buryo. Hari ibintu mesherizame, hari ibintu mwebwe mushobora kuba mwemerewe, muga hari ibintu abakozi b'Imana umaze kwitwa umukozi w'Imana, hari ibintu utemerewe. Mwanyumvise vyose ndavyemererwa, si byose bingirira iki. Iyo conscience itayifise mwani majambo wararanguwe, waraguzwe. Isaka ntiyashobora kubona neza, aragira confusion. Mugabo amukozeko, raba kiro kintu amukozeko, yari justice y'Imana, kubera ko niwe ni Esau yari responsable yo kugurisha yerekwa ryiwewe canke ubukuru bwiwewe. Haramwe ati numva ncanganikiye bati papa ntiwambyeje kukuronderera ivyo gira, aramubesha. Undi Isaka no mu prophet, mugabo vyaranse kashobora kumenya ko ariko baramubesha. Kubera iki? Isoko ryari ryamaze gwera, marché était déjà conclu. Alléluia. Ako kanya aramuhezagira. Mu nyuma Esau kiraza ngo papa ngo ndashitse. Ati wowe urinde? Ati n'umwana wawe Esau. Ati yewe gayewe nagira ni wovuye ngati jewe. Ati niho ngishika kandi aheje gutekera byo kurya ukunda. None nindavuye ngaha kuko arompeje guhezagira. Ati ntawenze ariko ni jewe. None papa ntunzi. Ati mwana ndakumva kari wewe, mugabo malheureusement nahejeje guhezagira. Ku isoko ribako imigisha nahejeje kugira iki? Kuranguza. Stock iri vide. Hari ikintu aca mubaza, raba kino kintu, avuga ngo Isaka, your brother was here and he tricked me. He has taken away your blessing. Yantritse mu kirundi avuga gute? Murumuna wawe yaciye mu bugunge atwara umuhezagiro wawe. Iki babaza siki nikiri munsi umviriza. Aramushura ati Yakobo, ni Yakobo koko? Izina ni ryo muntu yambereye intonyotsi, ariko sha uri kurigira zimza, ariwe wagurishije ubukuru bwawe, ariwe wagurishije ubusamuragwa bwawe. Wavyumvise kino kintu? Haleluya. Hama kandi bitubwira ngo uhoraho, iraba kino kintu oshaka kuba uhoraho yakunze Yakobo yanka Esau. Nubwo bari kwamwita intonyotsi, nubwo bari kwamwita ko ari umuntu yaciye mu gumi, ari umuntu yakoze trisheri, ariko uwo nyene niwe Imana yagize iki? Yakunze kuruta uyundi. Igihe cyose Imana iri mu ruhande rw'abantu batahura amabanga yayo. Siriko mwanyvise, imisozi Imana iri mu ruhande rw'abantu batahura amabanga yo mu buryo bw'imwemo. Nico gituma, listen to this, hariho abantu badakijijwe ashobora gukora principe, ashobora gukora ihame ry'imwemo risanzwe ririyo, Imana izoreka kumuhezagira. Aba bose mwumva bitwa ba korogati, avyabo bashize mu Imana. Aho twabutanga 1/10, we atanga 9/10. Imana ati urazi izina ryawe nzorigera rurangirana. Ntibitse bisigura ko bazoja mu ijuru. Ariko hano muri nosi bazoba abami. Siriko umuntu akaranyumva. Nico gituma tubona siriko umwana uca kubidukundira, siriko tubona ca gitero cyari kije ku mwami w'Abamoni. Mugabo ngo abonye bagomba mushikire, afata umuhungu wiwe amutanga ko ikimazi cyo kozwa hejuru ku ruzitiro. Ngo abisirebe bonye baca mu bagize degu, ngo igitero cyabo kije gisubira inyuma. Ngo atanga umuhungu we yo. Ufite uyu mwami abomye bigiye kumukomerana, ikintu cyakora yaciye arangura intsinzi. Akoresheje amaraso y'imfura yiwe ngo yo musubiriye ku ngoma.
bibananiye ahitana umwana we w'imfura iyo musubiriye. Ninde byari binaniye? Umwami w'aba Mowabu. Navuze ngo Amoni w'aba Mowabu. Vyanse kungena imigambi yose ire yagerageze byose hejuru so kwaza duga hejuru gatoya. Maso umwami w'Mowabu abonye ku rugamba rumusugereje ajana ingabo amajana indwi ariko aragerageza ayandi ma strategy bitwaje inkota kugira ngo babatwariranye babone gushikira umwami w'Abanyedomu, ariko ntibabishobora. Yagomba kuja kurondera renfort biranga. Abisirayeli bari bugarije neza. 27 bibananiye ahitana umwana we. Ivyo yari yagerageje ivyumviro vyiwe vy'umwana w'umuntu bisenzwe. Yaciye akora ubudandaji bwo mu buryo bw'imhemu, akoresha ifaranga ryitwa amaraso. Aba aranguye aguze intsinzi y'abana bisezerano, y'abana b'Imana, y'abana umviriza Imana yageze ko bazoba bakuru hano muri nose. Raba kino kintu abutaho kibazo cyo koswa amwosereza hejuru ku ruzitiro. Abisirayeli baca barazinukwa, bituma bamureka barahindukira basubira mu gihugu cyabo. Bagomba bamufate mugani iki kibasubije inyuma. Ni kubera ikiguzi gitanzwe, ni kubera ifaranga rikoreshejwe ryitwa amaraso. Intsinzi birabonetse. Nuva ameni meze neza. Nuva ameni meze neza. Biratarusiyo ndiko ndavuga. Amaraso ni faranga rikomeye mw'isi y'imhemu. Mubijanye n'ubudandaji bwo mw'isi y'imhemu. Tugaruke kwa Yakobo na Esau. Okay. Narabakunze niko Uhoraho agize. Yamara muravuga ati mutuba dukunze mu biki? Mbega Esau ntiyari mukuru wa Yakobo? Niko Uhoraho abaza. Ariko rero nakunze Yakobo. Kweki Imana akunze Yakobo. Yakobo arametriza le monde spirituel. Yakobo arametriza ukungene akiranira ivyo wewe. Yakobo arametriza neza. Raba kino kintu. Ubu bwenge, iyi science canke iyi intelligence spirituelle tubona Yakobo yari afise kuruta Esau yayikura he? Batubwiye ngo Esau yari umuhigi w'umuhanga, ariko Yakobo ngo yaba mu mahema. Ufite Yakobo yari umuntu azi kudwebera mu bwiza bw'Imana, yari umuntu azi kwitega Imana, yari umuntu azi kuba mu kibanza muhibuze neza Imana iza guhuriramwo nawe kugira ngo igire ico ikoreye ubuzima bw'iwiwe. Ivyo nivyo byatumye umviriza kisifro typique uwo mugendana usa nawe. Ivyo nivyo byatumye Yakobo ashobora kuba umuntu adiscerna akamenya neza yuko umuntu ashobora kugura destiny y'umuntu. Uko umuntu yobayeho bikagugwa bikaja mu kindi kibanza kindi. Ariko magazi ngenda babwira yuko kazoza kawe wewe akabandi kashobora kugugwa. Mugana ushobora kumva ano mabanga ngo nawe uzobe victime, nawe uzobe uwo kugwa mu mporero y'ivyo abandi baguyemo mu mporero. Nuva ameni mesisa muri kibanza. Mpera tushe umuntu ari wanje mubwire ngo jewe kazoza kanje ntigashobora kugugwa. Ivyanje Uhoraho arabizi, iherezo ryanje Uhoraho ararizi. Nta numwe azoshobora pempoti faranga yokoresha kugura kazoza kanje. Mpambere yamesereza muri cyo kibanza. Iyo wosa mbaye wa muririmbyi naho isezerano ryawe ryoca mu nda y'urufi, nagomba ndakubwira yuko uviriza uzosika estoma y'urufi nizokumira, uzosohoka. Nuva ameni meze neza. Abahizi nyumviriza neza, abahizi baca mu muriro ntibashe, abahizi baca mu nzuzi z'amazi ntibatobere, ntibatwagwe, uviriza ntibarengegwe. Mbwira umuherezi wawe uti sinzorengegwa. Aho abandi baguze amadestine yawo bakaba ubuzima buri miserable, nta namwe dushobora kubona Esau ariko aravugwa. Ariko n'uyu munsi iyi Imana yivuga, iyi Imana yipresenta, ivuga ngo ndi Imana y'abasogokuruza banyu Aburahamu, Isaka na Yakobo. Uwagira kabiri yamenye ingwene adandaza, yamenye ukungene agura ikibanza ca mbere. Uragiye kumenya ukungene ugiye kugura ikibanza. Ubu nibwo buzima bw'iwanje. I will never fail in my life. I will never be disappointed in my life.
umva birashobora gukomera. Ndakunda ijambo ry'Imana rivuga rirambwira ngo dusugerezwa impande zose. Abo ni ba Yakobo, dusugerezwa impande zose. Imana ishobora kutudekura zigakata umuti wo kwitako, ariko Yakobo ntiyarekuye. Bivuga ngo wanesheje, wagwanye n'Imana n'abantu uranesha. Ba Yakobo aribo ba Isirayeli n'abantu bakiranira ivyao kugeza bavyeguki. Amen. Meseza muri kino kibanza Yakobo yamenye ukungene, umviriza, uretse ko yari yahejeje kunesha abantu mu kunesha mukuru we yitwa Esawu, yamenye n'ukungene agenda muri base de données y'Imana kugira ngo ahindure, umviriza, izina ryiwe yahawe n'umuvyeyi wiwe ari bwo buhanuzi. Kuvuze ngo yamubwiye ngo izina bwamundi izina ni ryo muntu. Yakobo bisigura ngo inonyose, umwesko, umuntu w'ubugunge, umuntu akoresha amatisheri, umuntu agerageza gucamwo abantu. Mugabo yakavuga tumize nabaye victime yabanyise iryo zina, ariko ndakeneye ayandi mateka yandi. Ndakeneye abantu muri kino kibanza inyuma yano masaga tugiye guheza ku munsi w'Imana bazuvuga ngo ndakeneye ko amateka yanje ahinduka. Ndazi ko baguma bampamagara umwesko, ego nivyo narabaye victime kubera abavyeyi ngene bangise, ndamenye ukungene ivyo nabisimbuka, ariko ndakeneye yuko nsimbuka nibi navyo. Kuburyo izina ryari ribi ricika izina rya mbere riryoshe mu mateka y'amazina avugwa hano muri nose. Iyo turiko turavuga Yakobo, iyo turiko tuvuga ngo abene Yakobo, nta numwe yibuka ko turavuga ko turavuga ko Yakobo ari umwesko. Haleluya. Yakobo yakoze ibikogwa abitewe n'inyandiko zo mu maraso yiwe bitwibagiza ko iryo zina Yakobo ari izina ribi. Nta numwe yigera yibuka ko Yakobo ari izina ribi, kuko iyo riteza kuba izina ribi ntihari Imana ihari kurihindura. Ariko munyuma tushaka iki? Ndashaka umuhezagire, ndashaka umuhezagire. Ivyo abantu nabihejeje nkeneye ivyawe navyo. Imana ati ntushiswe Yakobo, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu. Ndakunda ikintu ukagira iki? Mpera tusha umuntu hano ndimubwira ati uruunesha. Inyandiko nshasha yanditswe mu maraso yiwawe uruunesha. Haleluya, haleluya. Uri unesha. Wow. Amaraso ifaranga. Twege kwimere gatoya. Amen. Hari ubwoko bw'amafaranga menshi tubona akoreshwa ku isoko ryo mu buryo bw'impwemu. Kora ko ntazi ko nzobigaruka ko reka bandika. Ifaranga rya mbere n'amaraso. Ifaranga rya kabiri n'amasezerano. Ifaranga rya gatatu nibimazi. Iyo turiko turatanga ibimazi byacu, we are buying something special. Numva amen meze neza. Ubuzima bwanje nta kindi bugizwe no gutanga ibimazi. No kuba muri ngaha mwebwe ahantu hari ingoro y'Imana, ahantu ubundi ntiharisanzwe kuba ingoro y'Imana, hari umuhana w'umuryango. Mugabo umuhana uravaho hubakwa ingoro y'Imana. Mga muziki tuma hubaswe ingoro y'Imana ni sezano nagize ku gicaniro. Ndiko ndasaba k'Imana intabarira inkiriza umuryango, nayisezaniye yuko hano hazoba igicaniro cyayo. Imana ntabantu bazoza bavuye mu mihingo itandukanye mu mahanga baje ku gicaniro cyawe, baje gushima. Niko twaje ngaha. Napfuye gushira gutanga iryo faranga, nta mwanya waheze. Ababizi barabizi, twari tugarutse ngaha tuva ahantu hitwa muri twonone. Haleluya. Ifaranga rigira kane, kugirira ubuntu abantu. Ça c'est très important.
kugirira ubuntu abantu, mani majambo gukorera ivyiza abantu. Listen to this. Satani yama mu bitero bikomeye nkunze kugira mu buzima bw'iwanje, ni Satani agomba kwandika inyandiko mu maraso y'iwanje yo kudasubira gukunda abantu ataco mfatiyeko, kudasubira guha ikibanza abantu gikomeye mu mutima wanje, ko ngera ahantu mpororokegwa mu kwitwareka abantu no mu kwigura abantu. Niyo ntambara kenshi nkunze kugwana nayo. Ibinshikira vyinshi vyama birondera ukungene ngera ahantu numva ko abona haya amashance barakwiye ubu bazobaho ubuzima bwabo nandi mbeho ubwiwanje. Hari abakozi b'Imana benshi ivyo ni vyatumye n'ama ministeri yabo atangura gusubira inyuma, baneshejwe kuri iyi mbuga y'urugamba, bivuye mu bikomere vyinshi batewe, biciye mu ntambara nyinshi bakorewe n'abantu bari sanse kubatabara. Baragera ahantu niyo bahagaze baravuma abantu. Hari igihe numva imvugo zimwe z'abakozi Imana, erezuma ko mutamuhari ngo muvyumve, ntawo garutse mu ngoro y'Imana. Mugabe ivyo vyose ufite nivyerekana ko ufite ahantu ku rubuga rw'urugamba baneshejwe. Kandi urazi nigiki cyatumye Dawidi atagwana na Abusalomu. Sura ko Dawidi yari yabaye umunyantege nke kuburyo atonesha Abusalomu, ariko yamenye abari mu ruhande rwa Abusalomu ko n'abantu bahoze ari abantu biwe, n'abantu bamuzi, n'abantu yinjije mu buzima bw'iwiwe. Yumvise ngo Ahitofeli yifatikanije na Abusalomu, yaciye abwira ingabo ze bati tugende duhunge, paswe ngaha sinzi ko tuzohava amahoro, paswe atagira inkomezi ngakubera ko uwahoze ari soma mbike wiwe, uwahoze ari we ari umuhanuzi wiwe, niwe yagiye mu rundi ruhande rundi rumugwaye. Umunsi umwe sinzi uvyibagira, narahaswe kunyerera aho hantu, ndumva ko ndiko nzira iki, ubuto bwanje nabweguriye Imana, Imana ntwaye ibintu vyose by'igiciro nari mfise, ariko abantu bariko bankorera ibi, numva ngomba kunyerera ahantu aho womengo no kubigisha no tanga kwigisha ivyo hejuru. Mugabo numva mwe mu Imana arambwiye ngo uko siko umeze, ntukemere ko abantu baguhindura, gumukuri abahemu bazokwamaho. Mugabo nabizigirwa nabo barahari, Imana yabikiye ubuzima bwa mugihe gikwiriye. Numva meni meseza mu kibanza n'abakozi Imana benshi bananiriwe kugirira ubuntu abantu. Iri ryo faranga Korneliyo yakoresheje bituma mwijuru amenyekana, ingabo z'ijuru ziraza ziramugenderera, aronka ubuntu butigeze buronka abandi banyamahanga. Niho hambere Imana ishoboye kubiza protocol. Ubundi abantu barabatizwa mu mazi hama bakabatizwa muri muhemu yera, ariko kwa Korneliyo abantu babatizwa muri muhemu yera first, hama batizwa mu mazi menshi hanyuma. Na Petero abibonye aravuga ati ndatangaye, bwabundi uruhande rw'Imana sinari ndaruzi. Urazi Imana akoresheje entre guillemets amakosa Petero, kuko ubundi hari ibikoko abayuda batarya. Mugabo iyerekwa ryatumye Petero abwirwa ahabwa message yo kuja gukorera abo munzu kwa Korneliyo. Birivuga ngo yabonye iyerekwa asinziriye, abona igitambara kiriko inyama z'ibitungwa canke ibitungwa canke ibikoko ubundi badasanzwe barya. Abona ijuru ryuguruze, maze hamanuka ikintu kimeze nk'uruhuzu runini yarufashwe ku mitwe ine kija hasi. Harimo ubwoko bwose bw'ibigenza amaguru ane n'ibikwega inda hasi vyo kwisi n'ibiguruka vyo mu kirere. Ibi ubundi abayuda ibi ntavyo barya. Haza ijwi ramubwira ati va hasi Petero ubage urye.
Petero atoyaye mwami kuko ntigeze njya ikizira canke igihumanya. Iryo niryo ryari sezerano. Mugabo hari faranga ryakoreshejwe iryo sezerano rirahinduka. Umviriza munsi iryo jwi risubira kuza ubwira kabiri. Ramwe ati ivy'Imana ihumanuye reka kuvyita ibizira. Mwana majambo ubundi agakiza karakabisirayeli karakabayuda. Mugabo Imana mu buntu bwayo no mu kigongwe cayo yemeye ko n'abanyamahanga nabo bashikirwa. Petero ati no agakiza nakabayuda. Ngaho hano Imana igomba mbwire imwe introduise yindi mikorere yindi atamenyereye mu bijana n'abanyamahanga. Biba bico gatatu cyo kintu gica gisubizwa mu ijuru. Umviriza Petero akizazane mu mutima nivyo yeretswe ivyo ari byo. Abantu batumwe na Korneliyo bahejeje kubaza urugo rwa Simoni bahagarara ku irembo. Bahamagara babaza yuko Simoni ariwe Petero ariho asembere. Donc mari majambo ariho ari. Petero aciyumvira ivyo yeretswe mwemu aramubara ati hari abantu batatu bariko barakurondera. None va hasi uruke ujane nabo atacu ukekeranya kuko ari jewe mbatumye. Wow. Amaze kuhagera ikintu cya mbere yavuze ngo ugusenga kwawe Korneliyo nukugira ubuntu kwawe vyaratuze biba icibutso imbere y'Imana, vyubaka igicaniro imbere y'Imana. Nico gitumye nza kuri wewe. Yabihejwe niki kugira ubuntu. Urazi kukorera ivyiza abantu utitaye kukungene bakubabaza kungene bagukomeretsa ni faranga ryo mu buryo bw'imwemo. Munyumvirize neza ni faranga ryo mu buryo bw'imwemo rishobora no kugurira ubuzima wari watakaje. Wese munazi inkuru ya Dorcas yabaye muzima kubera iki? Ibikorwa yari yakoze. Tabita ariwe Dorcas amaze gupfa bivuga ngo abapfakazi n'imfuvyi baraza babwira Petero ati ntibikunda. Imana yaravye ibona uwo yotwara ni Dorcas. Imana yaravye iza gusanga udakenewe hano muri ni Dorcas. Uko muvugana nayo ivyo birabaraba. Twe tumukene ari muzima kuko nta mu successor yadusigiye. Ninde azosigara shoni impuzu ziwaje. Ni vyiza ko iri faranga naryo tugempoza mu isi y'imhemu ku buryo iyi Imana iravye mu isi iza gusanga atawundi muntu wundi yo gusubirira asigaye. N'uburyo nimba woba waguzwe canke nimba hari kintu cyo bacabaye iryo faranga rikugarukana kugira ubuntu kwatabitsa kwaramugarukanye. Kandi murabe kino kintu kumugarukana ubundi nta muntu numwe yashitse mu ijuru ngo bo ni vyiza vyo mu ijuru yifuje kugaruka. Ivyo namari ko navuga abacu iyo bariyo barangije neza baba propose ati musubire mu isate gukora iki? Muriko muranyumva? Mugabo Tabita ntiyahawe n'umwanya wo kwisigura kubera iki? Hari faranga ryari ko riragura ukuzuka kwiwe ryari ryamaze kuriho. Ni iki kizokuvugira? Ni giki urazi mbabwire siniko nageze kwicisha mu gatoya. Hari igihe mba ariko ndasengera ibintu iyo bikaze ntabwira Imana nkoresheje isengesho ivuga ngo Mana mvunjira mu gikorwa ciza kimwe no banarakoze mugabo umpinyisho ndayikeneye. Iyo mbonye umengo ntirikira vyumva nkaca ndayibwira ici mvunjira icarico. Ntibavunja amafaranga. Ibikorwa dukora n'amafaranga avunjwa mu isi y'imhemu. Hamwe Imana mvunjira. Hari genca ndaba ikintu naje mbwa nti aha iki kameme gise valeur ikomeye. None sivyo nani ibikorwa birangana sa umuntu nakarero umuntu afashe deni ku bwawe n'umuntu agusororeye bose ntibakoze vyiza. Wibaza ko muri ivyo vyiza bibiri iciza gifise valeur nini mu bwami bw'Imana niki? Ni wa undi arengeye
umwitwara ku bivyiwiwe akagenda agafata riske ku bwawe. Umuntu ahevye ivyiwe ku bwawe, burya nubwo isi uwo muntu itoye umusubiza, iryo ni faranga rifise agaciro gakomeye. Rero murambwira Imana muri ivyo vyinshi, kabwira Imana oya nukuri mvunjira kwa naka vrema, oya nukuri iki kimvunjire ko basi, kandi ndakivunja nkene iciza apana ci wanje cundi muntu wundi. Haleluya. Imana yacu n'umutrader kurugeza mudashobora kwibaza. Oya bashe reka ngarukizinga mugabo reka mvuge mbe nanisigaje binga andika gusaya amafaranga yo mu buryo bw'impwemu hama muce mugende. Ifaranga rigira gatanu. Ibikorwa vy'isoni nke. Yes. Muri rusangi ku isoko mu buryo bw'impwemu amafaranga akoreshwa business bwa meza gusa. Nakivuze neza mu Kirundi. Ibikorwa vy'isoni nke. Perversion. Nivyo? Mbabwira ikintu kimwe. Gute nk'akarorero nk'abari muri monde sécurier, surtout baba artiste baririmba, muze murabe igituma yemegwa nuko atanga ifaranga ryo kwemera gukora ibikorwa vy'isoni nke, kuririmba ibishegu. Uyu Diamond Platinums, aba ba Davido, aba ba Burna Boy n'abandi waruze gusira bazi. Ndumwa apotre muri 21e siècle. Ariko no bandi umukozi w'Imana ntazi isi duhanganye nayo yariyo n'abakozi bayo. Muze murabe mu ndirimbo zikunze gukundwa cyane, kenshi uzosanga ari indirimbo zirimwo ibiterasoni. Hama muze murabe n'igituma ama image yabo arabwa cyane bakaronka ama views menshi, sikora ko bafise amakarite meza ama image, mugabo nikora ko mu ma scenario bakoresha harimwo intambo zihayagiza Satani. Nijo gituma namwebwe abajene muri nga apana kuva gutamba ibyo aribyo byose. Uyu munsi amafoto ahari muri kino gihe y'abana b'Imana kera vyahora kubakiri bato, ubu n'abamama barandukiwe. Ifoto yose ateza guhindukira mpaka yerekanye igisusu. Nivyo canke sivyo? Ibikorwa vy'isoni nke ni faranga ryo mu buryo bw'impwemu. Ibara ku mutemere. Kwifotoza basohora ururimi. Igisora ururimi ni iki? Kwanze kandi mvuge mpagaze. Niki kirekire? Niki? Harunu wavuze inzoka. Ni inzoka kandi ni imbwa. Muze muri mu bikoko. Spirituellement parlant, uzosanga biro representa le monde diabolique. Niki imbwa si representa abafumu n'abarozi n'abasambanyi n'abashakanye. Isaka biniki inzoka. Isobanuye iki? Ubugunge bwa wa mubi. Mbarizo umuntu muri galeri wawe iyo foto nta yirimwo. No mumbarize muri galeri wawe, galeri foto. Iyo foto nta yirimwo. Izindi
muze muzirabe nizo kwerekana ubwambure. Nimba pasura ica ngaha ateza kucahagarara ukuntu ku buryo uravyumva ibikorwa vy'isoni nke ni faranga ryo mu buryo bw'impwemu. Uri kuragurisha ntavyuzi ivyo uri kuragurisha. Yesu kiro turuva ubuzima bw'uwo muntu kera ku marembo y'i Babuloni bwarahise. Vyagiye gute? Umuntu w'impwemu ntakora ivyo arivyo byose. Ikitugera camwe mu bugingo muri twebwe hari ico kibwiriza ubugingo bwacu. Vyose ndavyemera ko si byose bingirira ikimazi. Turacakundana none muranshira hehe ntaho munshira tuzobana. Haleluya. Ifaranga rigira gatandatu, ububi. Apana ububi hajya avuga umuntu umva yes, méchanceté, the wickedness. Burya iyo abantu bari kubaraba babi bakaba bicanyi bakaba inkozi z'ibibi, that's a spiritual currency. Ivyo barabihembegwa ngo jewe umuntu akihaye ububi kubyo abantu bose bamubonye barabizi. Uravyumva asema tare ageze hose. That's a spiritual currency. Iryo ni faranga ryo mu buryo bw'impwemu. Nico gituma umviriza hari ibintu tuza kumenya nk'abana b'Imana. Isi ntitugire babi. Haleluya. Ifaranga rigirindwi iri kuri duza hejuru n'amasengesho. Mbwira umuntu ari ati amasengesho ni faranga ryo mu buryo bw'impwemu. Umunani ukwizera naryo ni faranga ryo mu buryo bw'impwemu. Ivyo turonka mu buryo bw'impwemu cyangwa mu buryo bugaragara tubironkeshwa n'iki? No kwizera, kuko byose bishobokera uwizera. Donc kwizera ni faranga rikuronkesha igitangaza mw'isi y'impwemu. Nari kubandanya mugabo reka ngeze ngaha ndaho imirongo mikeya gusa, right? Mugabo ngarutse ku maraso ko nabwiye muri ibi byose twavuze. Listen to this. Ugiye kubishira kuri ordo canke ubusumbasumane bwavyo, amaraso ari hejuru y'ukwizera, ari hejuru y'amasengesho. Amaraso ari hejuru y'ibikorwa vyiza umuntu yakorera abandi. Amaraso ni ryo faranga rya mbere rifise agaciro gakomeye ku tandi mafaranga. Si aya munani gusa, hari menshi. Ngabo amaraso ni ryo faranga rya mbere rizimbye rifise agaciro rikomeye kuruta ayandi mafaranga yandi yose. Amen. Somera just umurongo umwe gusa, umurongo umwe. N'uyu munsi, listen to this. Igiha inkomezi Satani n'amaraso y'abera agotomera. Iyo umwana w'Imana aneshejwe agatsindwa na wa mubi, nivyo araja mu ijuru. Mugabo iyo agiye mu ijuru yatsinzwe na wa mubi, amaraso yiwe nizo nkomezi z'isi y'impwemu y'umwijima. Mpagatoya ivyashu Yohana igice cya 5 no ma 17 verset 6. Rero ngo mashoke abantu kubaza ko uri umwana w'Imana ivyo bikwiriye uzokwamunesha kubera ko uri umwana w'Imana usa amasezerano y'Imana akomeye. Hinge mumvirize uyu mugore kandi mbona uwo umugore bariko aravuga ninde?
umugore bariko baravuga ngaha ni antikristo, ni system satanique, ni n'ubwami bugwanya ubwami bwa Kristo. Raba kino kintu mbona ku ruhanga. Okay, oya garuka nga kubuza umwanya. Kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso yabera, aborewe. She was drunk with the blood of God's holy people who were witnesses for Jesus. Gute aya maraso yirotuvye ari muri uyu mugore. Ukuri kabana Imana benshi bagugwa kubera ignorance yabo. Haro benshi baguzwe gatoya gusa utirimutse fye kaburagiye kurenga kuvy'Imana ikirakubwira. Ako kanya Satani ati Mana wabonye ko nawe akugambarari, agaca profita aho nyene puf aranyoya amaraso yawe. Inkomezi z'isi y'umweza uruhande rumwe ziva ku maraso anyobwa yabera b'Imana. Ngira umuntu yoti mugabo ayi wawe ararura, ayi wawe ntanyobwa. Mwanyumvise? Kandi uko nukuri ayi wawe ntazonyobwa mu izina rya Yesu. None si misezerano rishasha sa si misezerano rishasha. Yakobo yapfuye kubera ko ari Imana bishatse, yicishijwe inkota nande na Herode, kandi ngo biramuneza bineza n'inshengero ariyongera. Mugabe ishengero rimenye yuko bwa bundi amaraso yabera arashobora kugugwa, arashobora kunyobwa. Baje amasengesho barasenga. Uko niko Petero atabaho. Iyo badasenga na Petero nawe nyene yari ugenda. Amaraso amaraso ya Yohana Umubatizi yanyowe gute? Haleluya, haleluya. Yesu avuga ngo abiki gihe muzobazwa amaraso yabera yasesetse kuva kuri Abeli gushika kuri inde, kuri Zakariya yapfiriye hagati y'urushengero n'igicaniro. Haleluya. Nutashaka umusirikare uri kuri expose ubuzima bwawe, urashaka kugugwa sold out. Kandi ngabire warufise riseturize uyu munsi nta bantu bahoze ari abantu b'Imana bafite ingabire zikora mu nzu y'Imana. Bajya ba Arke aba ba Beyonce, mwari muzi ko barya zari ingabire zikora mu nzu y'Imana. Byagenze gute? Bararangwe baragugwa. N'uyu munsi bibiza ngo bya primuzike ngo byande bagaca bashiramo n'abaririmbyi bahimbaza Imana. Rugero rudandazwa harabagiye batagarutse, abandi bakagugwa n'iki n'amakaraoke. Amaraso yabera aragugwa, kandi amaraso yabera afite agaciro kanini. Nico bituma abayaposeda nabo bagira supremacy. Raba kino kintu abura amaraso yabera yabashinyina ndamubonye birantangaza. N'ibintu bitangaje nyene kubona Satani aborewe amaraso yabera. Ndabonye birantangaza ndumigwa. Kuri kubundi ibyo byakabiza kuba dutaritse ibiganza byacu. Urakoze Mwami Yesu. Ndashaka kumva umuntu muri kino kibanza umushime akanya gatoya, iminota 2 gusa, umushime ratakata ubushya, umushime byaramuhimbaye kuguha irindi zina. Uyu munsi witwa umuragwa w'Imana, uyu munsi witwa umukunzi w'Imana, uyu munsi witwa umusavyi w'Imana, uyu munsi witwa samuragwa w'Imana. Dufite amazina menshi, twitwa uruvyaro rwa Aburahamu. Uyu munsi witwa abaragwa b'ubwami bw'Imana. Yaduhaye amazina menshi atandukanye, kandi arafise n'irindi yacubikiye atawundi arizi atari uzoba ari hawe. Turagushimiye Imana ko watwiyumviriye ko
turagushimiye Mana yanje yo kwizerwa ko udukunda twitwararitse utugira neza. Turagushimiye ko ubuntu ubwizigirwa bwawe uhoraho Mana yanje yo kwizerwa, ivyo mwizigirwa Mana yacu ukomeye arivyo vyirato vyacu, arivyo twirata, arivyo twishimira, arivyo twizigira, arivyo bitugize. Turagushimiye uhoraho mwizigirwa, komeza kutwugura amaso hishura amabanga, komeza kutugura amaso tubwire uhoraho Mwami Imana ivyo twizigizwa no guhamagara kwawe. Komeza Mana yanje yo kwizerwa kubananya ugenderera ubuzima bwacu, maze gitanga cy'amanga nicube abo kugugwa, nicube abo kunyagwa, nicube mw'izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana yanje yo kwizerwa abo mugwanizi azotwaza amanyama, ivyo turavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bw'abana bawe reka bubeho bugwecubahiro bugushima, reka mu Imana nzo kwizerwa bubeho bwamamaza icubahiro c'izina ryawe mu buryo budasanzwe mu izina ryawe ry'ubushobozi. Turagushimiye tugukomeye amashi menshi, uri mwiza urahambaye ugira neza, izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen.